Yesu hari igihe yigera kugira abantu bamukurikira benshi bivanye n'igihe yaramaze imisi atanga imikate. Muga mu imikate ibuze benshi baciye bagenda. Ndibuka niga primaire mu wa gatatu je amacupa abiri y'ugwabwa narayanu. Zakujemo gute vyatangwe gute kugira ngo utangure kugasoma? Bisanzwe iyo umuntu ari mu ngeso yose mbi wewe ntabibona ko ari mu ngeso mbi. Je nta muntu nobeshera ngo hari umuntu je yigeza nyigisha kunwa itabi canke urumogi. Hari abandi bavuga ngo ruratuma ahubwo uca ubwenge cyane. Ahubwo butera budegera gose. Nayandi magafe wakora muhira? Muhira irindi gafe nakoze je nibuka. Narigeze kujya minerval. Urarondera umukirira mu? Narayirojanye mu isoko ahubwo yagenda irambikira ko nta n'uwigeze ambaza nibeye. Kubera ahubwo hari umugenzi yari yanuyikanye inkoko yiwe wewe bayiguriye mu nzira mugabe yiwanje yagenda irabika gusa nta n'umuntu yigeze ambaza nibeye. Kanje turiko turakuraba umengo ivyo bintu nta nivyo wigeze. Iyo ngeso wewe gukunda abakobwa nawe wari ufite? Jewe mu bisanzwe Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho herereye canke bivanye naho urabe ikiganiro ndakuze kuri micro uri kumwe na mukobwa wawe wa mukobwa wanyu Ange Irankunda inyuma ya kamera ni wa mutipe wacu nyene ameze neza bikora neza imisi yose yamfashe isanamu nabandabwiye ko atari ukunsa aba yansize amavuta reka ndabaramutse nongenda bakaze rero uno munsi ndi kumwe n'umutumire adasanzwe witeka reka ndamuhe kaze kuri micro za Mijo Talent TV namahoro. Ego namahoro. Umeze neza? Ego turashima. Umengo umwomiwe. Aya ntitwomiwe na gato. Uko dusanzwe tumeze. Voilà. Nkuko mubona rero murabona ko ari umusore akiri mutoyi. Amazina yanyu ko bantu baba bakonjya mbere. Amazina yanje nitwa Niyonganje Pacifique. Niyonganje Pacifique ku bantu batamutomora neza canke batamutahukirwa n'umuntu nyabaye. Niyonganje Pacifique ku basanzwe batamutahukirwa numusore akunda Imana kabasanzwe ndi n'umukozi w'Imana. Ego murabona yuko mu Burundi novuga yuko ugwaruka rugeze kure cyane. Uyu mutipe rero canke uyu musore ku bantu baba batamuzi nagenda muvuge mu ncamake yabwiye ko ari umutipe umusore akunda Imana Niyonganje Pacifique rero hari nahe yagira avugwa cyane canke bantu benshi bamuzi ko uno musero namuhamagaye kugira ngo ayidusangize abantu benshi kumbure hariho abenshi yobohora canke benshi yogira ico yigishije reka tumakanya kugira ngo tuganirize Niyonganje Pacifique ataramenya Imana yari umuntu ameze gute. Nkuko musanzwe mubivuze yo mwavuze ko hari ibintu narabayemwo ndi mu vyisi ariko nta kintu imbere y'Imana kibera ubusa ibintu byose biba kugira ngo bitwigishe. Rero imbere y'uko umuntu agira ahantu ashitse ku kintu cyari cyo cyose hari ahantu abanza guca kandi kesha ahantu abanza guca usanga ari habi mugaho habi habamutegurira ahantu heza cyane. Ni nayo mpamvu uno munsi naje kugira ngo ngaragaze ubukuru bw'Imana kubanzi cyane kwasanzwe batanzi je navukiye mu ntara ya Bururi neza na neza muri zone munini umutumba mwiza cyane utera uje imbere niho navukiye mu muryango w'abana batatu mu muryango w'abana batatu twe nta migisha twagiranye yo kurana n'abavyeyi. Ego murabizi namwe ubuzima bw'abana batagira abavyeyi abana b'imfuvyi usanga ari ubuzima butoroshe cyane ariko muri vyose na hose hari jambo Yesu yavuze aravuga ngo je ndi se w'imfuvyi kandi n'umugabo w'apfakazi. Rero twebwe Yesu nta kintu twigeze tumuburana mu buzima bwacu twagiye duhura n'abamarayika. Rero kuba datahurirwa mu buza abamarayika sinzi ko mvuga abamarayika bo mwijuru ariko umumarayika muri make n'umuntu muhura akuzaniye inyishu y'ikibazo uba ufise canke ikibazo kana kuburimwe ubu niwe umumarayika wiwawe. Rero abo bamarayika twebwe hagiye tubabona Satani ntiyabiryoherewe na gato. Ndibuka muri famille tumaze kubura abavyeyi data wacu mukuru wa papa wanje yaraduhaye umwana w'umwigeme kugira ngo ashobore kuturera. Rero uwo mwana w'umwigeme Satani twebwe yagumye turondera cyane byaragaragara neza ko atatwishimira. Uvuze ngo umwana w'umwigeme yari umwana wiwe umwana wiwe w'umukobwa yari muvyara wanyu yari kwa data wacu yari nka mwene wacu aje kugira ngo aturere twabanye imyaka 2 nawe nyine abayitavye Imana. Rero urumva ubuzima butanguye kugorana
abantu batangura kudutinya ati abana bagendana n'urupfu rero ariko Imana imaze kurema umuntu kugira ngo abe kwisi ibizi ibizomutunga kugeza igihe izomuhamagarirako nganje ntaguciriyemwo uwo wabuze abavyeyi turabona ko uri umusore ukiri mutoyi cane wabuze abavyeyi ungana gute je ndi umwana agira kabiri je ndabuze papa je nubana mubonye igihe gito cyane ntaratangura mu wa mbere niho yitaye Imana hama mama yafuye niga mu wa mbere primaire ego mutoyi wanje ndibuka yari umucuko uratubwiye ngo mwaragize amahirwe muraronka umuntu abarera muri ico gihe gitoyi ariko isi ntiyamukundira canke navuga ati ubuzima bwiwe burangirira ufise imyaka ingahe ico gihe niga mu wa gatatu nari mfise imyaka 9 nari mfise imyaka 9 ego bica bigenda gute nyuma yuko yitavye Imana abantu baravuze ngo aba bana bagendana n'urupfu mubwe kubwanyuma vyakira gute byari ibintu bitoroshe cyane ariko ikintu cya mbere umwana ikintu cyose agifata nk'ibintu bisanzwe ubuzima ntabona ko bugoye ariko nubwo abatarabibona arabona ibimenyetso mugabo iyo atamuvyeyi ahari ushaka ubayeho neza gute nta mahoro ugera wumva ariko inyuma zaho uwo mwigema amaze kwitaba Imana ntivyahereye ngaho je navuze twagumye duhura n'abamarayika twaciye tuja kurererwa mu ntara ya Makamba aho bita Ivugizo n'umuntu wo muri famille muga n'ivyakure muga se vyakure cyane senge wa papa senge wa papa gaciye dutora turabana batatu ko tuvukana turabana batoye cyane yatubereye umuvyeyi mwiza cyane mwiza kandi cyane twashitse mu rugo runini ya vraiment beshi barahazi ni umugabo azi kwizina rya Mutamahoro Mpende Joseph arazwi cyane muri commune Vugizo hama ni urugo runini ya cyane ruri mwinka twarashitse turanwa amata turabana beza turavyibuha yego cyane urumva ngaho ni ibintu Imana yagira akora ariko uko twagenda turakura mukuru wanje yashiye avaho atangura kuvaho nawe nyene yaratanguye gukura nyene avuga ati reka nironderere oya habwo yaraje kubandanya amashuri no mu gisagara ca Bujumbura ego hama nanje mu nyuma zaho nyene maze gukura uraza umwana akuze haraho ushobora kubona ati umwana aguma kurira ngaha na cyane ruguru aguma yitaye ibintu by'inka gusa irifo yuko umwana yunguruza naciye mu ntara ya Muyinga ariko jewe nsubiye inyuma gatoyi ubuzima bw'iwanje bwaranzwe no kuba umwana agorana cyane nubwo twagenda turahura nabo bantu abo babavyeyi badufasha je narabagora cyane na cyane nari umwana akubagana cyane gose beshi ndibaza beshi baranze hari nakazina bantazira muyaga urumva muyaga naguma hamwe jese nigera nguma hamwe na gato oya mu buzima bwanje ndaguma hamwe na gato kandi mu kintu je cyagiye kirantunga buzima bwanje nakuze ndi umwana yugurutse umwana atera inkuru acangamutse nari mfite igikundiro ku bantu ego hama rero jewe ubwo buzima bwanje bwaranzwe hanini no kunwa ibiyayuramutwe inzoga nyinshi hamwe n'urumogi iyo ngeso wayitanguye ryari canke yakwadutse mu gihe kingana gute iyo ngeso yo kunywa inzoga rimwe na rimwe ingeso umuntu afata canke ingeso zimufata bivanye n'abamwegereye abari hafi yiwe jewe rero aho nakuriye ahi Bururi canke Muyinga nkiri Bururi ikintu ca mbere nakunda kubona je ikintu ca mbere mbonye umuntu yanyoye inzoga narumva bimpimbaye cyane nabona ari umuntu anezerewe nabona ari umuntu acangamutse umuntu nyene keshi nyuma y'urugo iwacu harakunda guca abantu bagenda barivuga urazi abantu bifitiye inka y'igisome biti bagenda arivuga acagenda arivuga amazina nkumva nanje binjoheye cyane urumva iyo miliye nakuriyemwo ni miliyo nyene novuga ngo y'abantu bari bakunze akayoga bica bituma nanje numva ndagakunze bivanye na miliye nakuriyemwo ndibuka niga primaire mu wa gatatu je amacupa 2 y'ugwagwa narayano kandi ntaco vyangira hama ingeso yo kunwa ibyayuramutwe nayo y'urumogi n'itabi yagiye kumfata neza na neza umenga nari niga 7e mwaka ndi mu mwaka w'indwi aho wiga he mwico gihe niga mu ntara ya Muyinga aho nari ndi ngaho mu ntara ya Muyinga je nta muntu nobeshera ngo hari umuntu je yigeze nyigisha kunwa itabi canke urumogi zakujemo gute byatanguye gute kugira ngo utangure kugasoma je itabi bwa mbere numva ari moteye neza haciye nk'umuntu ariko yarinwa na cyane nanyoye nk'inzoga rero rimwe umunsi umwe cyandasubwira umuntu asomye
ca ndaritora ndarinwa numva rirandyoheye cyane ca ntangura kurinwa hama ibintu vy'ibyayiramutwe navyo bijanye n'urumogi nasanze navyinjiyemwo naje atavyonzi nta muntu yabinkwegeyemwo ahubwo kwa kuntu ugendana n'abantu banywa bakanywa kuvuga uti reka nanje ngure ego nta muntu je yarabinkwegeyemwo ahubwo nari mfise impwemu muri jewe ibinsunikiramwo nanje ntatahura nico gituma nkunze kubwira abantu benshi mwino minsi abantu bakunda kumbaza hari nk'umuvyeyi usanga afise nk'umwana agorana cyane amugora agaca yita kumuhana cyane kumukubita ariko ntiyibaze mbega ino mpwemu yafashe no mwana yoba yavuye he rero rimwe na rimwe impwemu zikora ibibi ziva ku mwasi satani rero hanini abavyeyi nimba bazobona umwana wabo hari impwemu kanaka ya mwadusemo kumuhana no kumuhanura ni vyiza ariko igikuru cyane no kumusengera no kumuganiriza ukamusengera cyane yego hama iyo mpwemu je maze kumufata narabibayemwo nyene uko nyene novuga ngo iyo umuntu agiye mu bintu vy'ibyayiramutwe ntasubira kumvira ndibuka jewe mu bantu noba naragoye umuvyeyi yandeze mu ntara ya Muyinga rimwe arimwo je naramugoye cyane naramugora keshi ariko akihangana mugabo intara ya Muyinga yambereye intara y'umugisha kuko ni intara nagiyemwo mu buzima bugoye kandi cyamvayo menyanye na Kristo cyandonga ndayivamwo ndumuntu ameze neza uvuga yuko uwo watubwiye ko wafashe iyo ngeso kunywa ibiyayuramutwe wiga mu mwaka w'indwi ntiwiyumvira ati kumbure ndi imfuvyi wiyumvire ku buzima ubayeho uvuga uti ibi bintu ndiko ndajamo ariko bintwara mu nzira mu bisanzwe iyo umuntu ari mu ngeso yose mbi wewe ntabibona ko ari mu ngeso mbi ahubwo abandi bamubona nibo babibona rero ico gihe iyo umuntu ari mu ivyo bintu atabitahura bwiwe nyene we babona ko bimuryoheye je ndabona ko binryoheye kandi bimhimbara ahubwo umwasi w'iwanje ni umuntu yaza kumpanura umuntu yaza kumpanura niwe yaca yitwa umwasi w'iwanje ego uratubwiye ngo mwiyo ntara nyene niyo uwo wamenyaniye n'umugabo yitwa Yesu ariyo ntara wavuze ngo wahuriyeyo n'ibintu byinshi cyane uratubwiye ngo ubuzima bwawe bwo kunywa ibiyayuramutwe nk'ukinyoye canke ico kiyayuramutwe inzoga canke itabi canke urumogi wiyumva gute bwa mbere ibiyayuramutwe ni ibintu urimwo wumva bikuryoheye wumva unezerewe ariko birakugirira ingaruka mbi nk'ubu nk'akarorero nko ku muntu novuga nk'umunyeshuri nk'ubu urashobora kuba ufise nka interrogation ejo bukeye mu gitondo wumva ntushobora kuronka umwanya wo kwiga kuko usanga uburi mwirigara uburi mu bya bintu by'ibiyayuramutwe rero mu gihe utarose umwanya ukwiye wo kwiga inkwirikizi ya mbere iza niyo kusubira inyuma mu bijanye n'amanota nsubira inyuma gato je ndibuka ntaraja mu iyo ngeso kabisa kw'ishure naravyandika hari abandi bavuga ngo ruratuma ahubwo uca ubwenge cyane ahubwo butera budegera gose ahubwo nuko umuntu bamubona uko bahora bamubona babona umenga yahindutse ahubwo abariko atera sara aturubura mu mutwe bo baca bavuga ngo rutuma ngo ubwira ubwenge bwinshi haba namba ahubwo usanga umuntu atakintu bita ikintu citwa kwigenga ubuntu bitakiri muri we ubwo rero nitubwita ubwenge ahubwo tubwita ubujuju yego Pasi aratubwiye ngo baramutazi izina yitwa Muyaga donc yari umwana akubagana cyane umaze kunywa ikiyayuramutwe naho vyaciye bimera goye ko umuntu akura canke bivanye n'ukuntu agenda akora ibintu n'ibindi hari abanyita watopanganye wazigiye umva amazina menshi cyane adahimbara n'ubu ahubwo umuntu ayamamagaye nyene ndumva mbabaye cyane wari umwana ukubagana muhira ubu baravuga ati umwana noneho yatunaniye nigirihe gafi wakoze mu rugo apana mu bagenzi bawe mu rugo hamwe bavuga ati noneho rero umwana yabaye umwana nyamuyaga nyamu je gafe nigeze gukora muhira bakavuga ati umwana nyene yananiranye nigihe bamahera mvuga definitive ku ishure nagwanye byaba ibintu bitoroshe cyane nigane vyeme byose vyatumwe niki vyatumwe na zanzoga byabiyayuramutwe rero umva hari kungene twe kwishura ahantu niga nevyeme wigutaha canke hari kungene twe après-midi twariga muga twe kubera twava kure abandi batashe twe twake tuza kunywa inzoga muga rero je mu bagenzi bose twagendana no mu bagenzi biwanje nta muntu numwe yaraje kunywa urumogi abagenzi biwanje gusa inzoga bari bazi ko ndazinwa rero abaje abandi batashe gufungura twe twake tugenda kunwa inzoga rero ndibuka hari après-midi imwe kwishure ninjiye mu ishure vraiment nanyoye naborewe hama sanga umunyeshuri ariko ari kuri tableau ndamubaza impamvu ariko arimura sinibuka ibintu yambwiye ariko nasanze twagwanye turagwana urumva umaze gukubita umunyeshure
nta kindi kiba gisigaye ku ishuri curonka ramvoi definitive. Rero urumva mw'ico gihe muhira baci bankura ku icizere. Ayandi magafe wakora muhira? Muhira irindi gafe nakoze je nibuka ntazopfa nibagiye mu buzima bw'iwanje, ubuzima bwanje bwose. Narigeze kurya minervare. Narigeze kurya minervare kandi nagira ndababwire minervare ni ikintu kabisa uriye ushaka uba ufise inka n'ubwo urondera umukiriya ntumuronka. Sindabizi bavuga ko ari umukoshi. Maze igenda vyibaza ko nibaza ko arujya mu ruho bajya bayaduha baba bakoresheje. Nibaza ko ngira haya majambo bayavugirako. Yego je ndibuka narayariye kabisa ndayasangira n'abagenzi. Yarangara. Ico gihe twasanga 7000 yari makeye mu gace kugira uyaronkera amafaranga menshi go. Nawe wahora uronka cagenda. Nawe wahora uronka cagenda ahubwo je nari mfise n'inkoko. Nari mfise inkoko y'isake. Urarondera umukiriya urabona. Nyankoko kungene vyagenze. Narayirojanye mu isoko ahubwo yagenda irambikira ko nta n'uwigeze ambaza nibeye. Nta n'umuntu yigeze ambaza ati iyo nkoko nangaye. Kubera sindabizi ahubwo hari umugenzi yari yanuyikanye inkoko yiwe ndayitware kuyimugurishiriza. Wewe bayiguriye mu nzira mugabe yiwanje yagenda irabika gusa nta n'umuntu yigeze ambaza nibeye. Urabutubwiye ngo warariye minervare canke ngo baraguhaye ramva, abavyeyi bavyakiriye gute bivanye n'amakosa menshi wagira ko? Abavyeyi kungene bavyakira urumva nka jewe. Bise wowe warurezwe ntiyari mama wawe canke warurezwe donc ni service bari bakugiriye canke ubuntu wari wagiriwe. Kugora umuvyeyi en plus ari novuga yuko ari yagize akigoro kugira ngo agire ahabagejeje canke abahe akaryo kwifata canke kwiga kugira ngo mugire aho mwigejeje. Yavyakiriye gute? Ukwihangana yarihangana cane? Hajya mu bisanzwe kurera umwana utari umuntu afise ingabire, umwana atari wawe n'umwana wa mbere agoye kurera. N'umwana wa mbere agoye kurera ariho ku muntu yakira aramenya ati umwana ni nk'uwundi. Jewe nyene urumva bwa mbere umva barababaye barashavura mbwa mu nyuma baravyakira kuko nta handi banshira barabona yuko nyene nta kundi. Yego voilà. Ubuzima bwawe donc bwari muri ivyo nyene, kunywa, kuboregwa, kugwana. Umunsi wahura n'uwo mugabo yitwa Yesu benshi bazi kuri Jesus, vyagenze gute? Iyo ntambwe yaje gute? Uwo munsi wari umunsi wa kangahe canke nimba uvyibuka? Cari igihe kimeze gute? ni ikintu ntoshobora kwibagira mu buzima hamwe nanacibagiye ngira ni cyane Imana itontamarira. Mu bisanzwe Yesu turakunze kuvuga ko ari umwami kandi ari n'umukiza. Yesu rero iyo umuntu amwakiriye avyumva nyene ko amwakiriye koko kuko hari abamwakira. Nsubiye inyuma gato urabona mu basomyi ba Bibiliya hariho abakwirikira Yesu, Yesu hari igihe yigera kugira abantu bamukurikira benshi bivanye n'igihe yaramaze imisi atanga imikate. Igihe Yesu yaramaze imisi atanga imikate yarose abantu bamukurikira benshi kandi cyane. Muga mu imikate ibuze benshi baciye bagenda. Urumva abo bari bamwakiriye kubera imikate. Ariko hari abandi basigaranye bamwakiriye kubera ijambo bamwumvanye n'ico bamutahuyeko. Rero iyo umuntu amwakiriye kuvyo abona canke kuvyo yipfuza, hakaro nkuno munsi aronka umuntu ushobora kugira gukrea eglise, we muri we yipfuza ibigira 10 n'amashikanwa. Urumva no kuvuga uwo nubwo abakristo boza mu gihe bya bigira 10 bitaje eglise cyayugara kuko nico yashaka. Rero iyo umuntu yakiriye Yesu akamugira umwami n'umukiza araheza akamuhindura. Niyo mpamvu jewe nitwa uwahinduwe no kuri Facebook niyo mazina yanje nitwa uwahinduwe Pacifique niyo nganje. Kuko ni izina nihaye maze guhura na Yesu. Yesu yaciye ampindura angira uwundi muntu atandukanye n'uwahora bwa mbere kubwo n'abantu duhura no munsi batangara ati mbega urya ni wa wundi nganje tuzi mwe Pacifique tuzi. Bibatangaza cyane bakambaza n'umuti nafashe nkabwira ko atarindi banga nafashe atari kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, nkemera akambera umwami akambera n'umukiza. Nganje turiko turakuraba umengo ivyo bintu nta nivyo wigeze, umengo umuntu atekanye atekereje no ku maso biraboneka. Hari umuntu kuvuga ngo kunywa inzoga, ego umuntu abantu banywa inzoga hari naho utabimenya ko anywa inzoga utamubonye, ariko ikiyayura mutwe urumogi kugira naho ugiheba hariho amasinye novuga gute ibintu bimwe bidahera kuri wewe ku mubiri wawe
donc baravuga ati urya muntu asa n'umuntu abaya ariko we ntibigusa kubera iki iyo system bakoresheje niyihe kugira ngo bihebe vyagenze gute? Jewe nta yindi banga nafashe atari Yesu wenyene no kumukurikira. Rero Yesu wo mumaze guhura nta gusiguka gusanze araguhindura, kandi Yesu mumaze guhura amaze kuguhindura aca kwigisha n'ingene ukwiye kwigenza, kuko iyo umuntu akiri mu vyisi ataraje mu vy'agakiza hari ikirere abarimwo, kandi ikirere cyose no higeranya igihugu cyose gifise amategeko yacu. Jewe no munsi si wo bivuze benshi bambonye baratangara, birabatangaza gose. Ico gihe wasa n'umuntu akanywa cyane. Jewe ndavye no ku maso vraiment byaransa, warabivuga ati uno muntu ivyo arivyo vyose hari ibintu afata vyo biramutu. Wari umeze gute? Nari umuhungu unambonye yateye ubwoba cyane, narirabura ahantu no munsi ngo mfise inzobe. Ni kubera Yesu, ni kubera Yesu. Ni kubera Yesu. Hama bijanye navyo na comportement, kera nyene nari umuntu nyene basiga umuguruguru no mu maso mbonye ukivuga tujya muntu n'umuguruguru, mugabo no munsi ndashobora kuba ndahantu ugasanga nyene ndi karume nyene ndatuje, umutuzo ntahorana kuva kera. Uno munsi ronda amahoro ndatuje kubwa Kristo Yesu. Uwo tubwira uwo mugabo Yesu aho mwahuriye? Uwo mugabo Yesu je twahuriye mu ntara ya Muyinga. Byari ibintu bitangaje. Bigenze gute nyene? Nari nibuka yari swari imwe nicaye ahantu kibarabara. Hano kibarabara Muyinga nakunda kwicara. Karigara. Umunsi nari ndahari je nyene nicaye kuya nyene uraba ati kamenda terame burira canke ndawe kubona n'umugenzi yoca ko ngaha angurire rimwe. Cyambona umuntu arenganye agiye afise micro agenda aravuga ati banyamuyinga muratumiwe mu gikorane, hari umukozi w'Imana yaje vuve mu gihugu cy'Ububirigi. Uwo mukozi w'Imana rero uyu munsi afise igikorane ngaha haruguru kuri eglise, ni eglise yitwa MGN Mission pour la Guérison des Nations. Rero je ndibuka ijambo navuze ijambo rivuga ngo n'umundi nabuze yonja eka ngende nicare mbe ndatera. Cyariko kiraba canke cari kizoba? Cyariko kiraba uwo munsi nyene bariko batumira igikorane cagira gitangure. Jero candagenda shitse mbe ndatumwanya. Mbe ndatumwanya we burira shitse urazi nyene abantu bababire bishikiye mu isengero, hari ibintu usanga nyene hari mu isengero indani canke kuri terrain kujya kuno bubaka amatara, hari mu isengero indani. Rero urazi nyene wibereye wiviri hariya mu isuka cyo mu isengero usanga ibintu nyene washikiye inyuma ndavyibaza. Nashitse nicara inyuma urumva imbere nyene ndabona sahi wawe, ariko sanga abantu bari kuri scene bariko baririmba. Jero mu buzima bw'iwanje indirimbo z'Imana narazanga. Wazankiriye? Sinzi. Mu buzima busanzwe niko usanzwe umeze? Busanzwe no muri carte memoire yiwanje nta ndirimbo y'Imana yigera ijambo. Oya. Haja mu indirimbo z'imiziki. Imiziki ndundi narayikunda cyane, n'imiziki nyarwanda. N'uyuhe muziki ndundi wakunda w'ubusazi? Umuziki je nigeze umuziki nakunda cyane. Kandi n'ubu karacamwe nyine sindi umuntu yavuze ati karacamwe. Waruyo. Yani indirimbo y'umuririmbyi Roriro ico gihe niwe yaragezweho kera nkiri muto ngikura. Ni indirimbo yitwa Bimamatwi. Bimamatwi rero yari indirimbo vraiment no kuri nakunda kurimba niyo narindagiye. Niyo ndirimbo y'umuziki natanguye kumenya. Iyo ndirimbo rero narayikunda kandi n'uwo muririmbyi naramukunda kandi cyane gose. Undi muririmbyi nakunda cyane n'umuririmbyi yitwa Spokesman urumva n'umuririmbyi yaririmbye indirimbo yo kwishura. Yaririmbye indirimbo ndatemutse ico gihe bari bantemye. Urumva acasubira aririmba indirimbo agakuku, nanje urumva ndagendana n'agakuku. Yumva Spokes yaguma mvugira ibintu. Urumva mu nyuma nanza numva avuze ngo aririmvye ijya siko nabisanze. Numva nyene ariko avuga jewe. Yego. Urumva izo ndirimbo wazikunda uko nyene canke hari inyigisho zaguha? Izo ndirimbo ndiko ndazumva ahubwo ubu niwe subiyemo kumviriza amajambo. Sinzi naje numva nyene nasanga nazikunze. Yego. Uratubwiye ngo washikiye mu isengero ushika wicara inyuma kwa kunye ko bapampe ko babira. Uricaye inyuma, ikintu ca mbere wabonye cagutangaje uri mu isengero. Uraje gusenga ho? Naraje gusenga muri Katolika mugabo umunsi ni ryambere arugiye mu bakizwa. Uwo munsi mu bakizwa ryari ryambere mpunyoyeyo. Hama rero nshitseyo nsanga bari kuri podium bariko baririmba indirimbo z'Imana. Rero je nkaraba ubuhungu abahungu nyene nasanze yo n'abana babakizwa hari kungene bifata. Tuburiya abahungu kabisa byarabucanze. Nabona umukobwa ariko aririmba nyene kumva nyene yahibongoje no gusinzira yasinziriye.
ati bajya verima bobo asha byarabatwaye zarakoranye atabwo bongira banwigazo ni bamwe n'urumogi ndibanwa gazo vrema umva bya bintu nyene bitangaje cyane ariko rero uwo munsi cyangomba gutaha hajya Imana muze muyitinye Imana irafise ukungene ipanga ibintu Imana umugambi w'Imana nta muntu awuzi kandi uko uyupanga yo iba yajeje kugira plan neza ku buryo we n'ubwo kuyumvira bimeze gute bidakunda niyumviye ngira ntahe hacagwa imvura asha kandi hari mwijoro urumva imvura imaze kugwa ntibyakunda ko nta cyangwa nyene ko ngumayo ko nugama kana gusenga ko ugama kugira senyagirwe rero urumva indirimbo ziraheze haragera igihe baraja mu ijambo ry'Imana hoho bagiye mu ijambo ndagumva nyene imvura ikigwa cyoma basi nkasohoka imvura igaca nkagenda je yumva muri mutwe wanje ntihari ibintu kuguma ngaho dari ryo gutaha gusa muga rero ijambo riraheze bacavuga rero kwageze umwanya wo gusengera abantu no gusengera imitwaro y'abantu unabashaka kwakira umwami Yesu kwakira Yesu umwami n'umukiza jewe urumva ivyo jewe ntivya umutima wanje ndavuga ntivyo nibije nibinda imvura ihite nitahire hama rero barahamagara abantu bafise ibibazo babasengera jewe ko ndavuga nti jewe nta muntu jewe verema yonsengera ngo ikibazo gihere vyogenda gute oya wari usibazo international jewe ibibazo vyiwanje navuga nti jewe ikibazo jewe nifitiye sinzi naho byoca kugira nzokivemo oya ahubwo nabona yuko uwo muntu ahubwo ariko aratumwanya n'abantu bariko baragenda abantu bababona mu mutwe ahubwo bafite utubazo dutoyi tubaye abantu baragenda nyene arabasengera mugaga mavuga ati hari umuntu ari ngaha nkene yataraza cyengene ndabiha umwanya nta nizo numva muri jewe mugabo sinzi ingene nahagurutse vraiment nisanze naje nashitse hari imbere kitse hari imbere kabisa kindambise ko ibiganza sinzi vyakwirikiye kwe sinzi ngo naciye nsinzira sinzi kiye naciye njamwe candavyuka ubona kujya kuntu vyutse nyene hariko ngene basengera nk'umuntu canke nk'umuntu arimo nk'imwe mumbi bakamukoza ko amaboko agashagwa hasi umubajije ahantu yaravuye ntakubwire niyo senero je yambayeko maze guhaguruka gutora kenge arambaza ngo uvuye he nije sindabizi ngo warurihe ntinari nibereye ngaha nyene mwisengero akitangura nyene aravuga vraiment ibintu yavuze byose ibintu byose yavuze ku buzima bw'iwanje byose ndiko ndabitambukiramo ndiko ndayibonesha amaso yiwe yakubwiye ngo bo ikintu cyambere yambwiye yavuze ati Imana iragutabaye nta mwanya nabihaye mu nyuma cyavuga ati wewe uri umukozi w'Imana akomeye cyane urumva ivyo byose je ndavuga nti kumuri jewe none jewe ndi umukozi w'Imana wo mu kabare wo kwirigara wahe nabona nyene kumenga n'uwo munsi nyene ariko arata umwanya nizaha yambwira byose nta nagaciro nabihaye mugabo ivyo bintu ngenda ndabitahanye muri jewe arambwira ati wewe Imana izokugeza kure kandi Imana izokoresha vyinshi uri umukozi w'Imana kandi uri umukozi w'Imana azogarukira ngaha nyene mu Burundi gusa udoja no mu makungu ujanywe ati wende guzoyurira uyurijwe niki no kuvuga ijambo ry'Imana no kuvuga ubutumwa ujanye Yesu mu makungu rero jewe urumva ivyo nta mwanya nabihaye erega biri bube nkuko nta mwanya nabihaye bwarakeye uwo munsi nyene naciye ndahava candataha maze gutaha urumva muga vya bintu byose yambwira kaguma numva umenga nta gaciro ndabihaye candiryamira hari kuwa gatandatu kuwa mungu mu gitondo nta muntu ntanze gusenga imisa ya mbere muri katolika kumva niyo naciye nsubira harahera igihe nyene mugabo nsubiye muhira dimanche kare ubwa mbere jewe no kuvuga ari nk'umuntu anguriye nk'utuyeri vraiment utuyeri je nifigera tumfata ko turiko turamborera oya utuyeri urugero niziboneze zaba zabonetse zose utwaje rumva ntitwamfata muga rero uwo munsi dimanche ndibuka ari umugenzi umwe w'umusirikare acarangurira ikiyeri cyo kiyeri nakinyi nabonye ndagihejeje kugira basi nsobere kuva aho hantu ikiyeri kimwe ndakinywa nkakinywa umenga nkaminuka menga ntikigenda aho hari haize imisi ngahe uvuye mu gusenga hari dimanche umva haize umunsi umwe nkanwe nzo ukamenga ntigenda ndibaza none ibintu nibiki barandoze nibiki umva mukase nigeraje nsubiza agatima kwa bya bintu bakubwiye bya bintu bambwiye canditahira mugabo inzoga nkumva nyene iyo mpwemu igenda imperamwo buke atadunshaka zitangura kumotera nabi hagera kuri etape yuko byose byagiye
urumogi rwo ono uwo munsi nyana kinyumika kw'amaboko iyo mpemu ntiyasubiye kugaruka ngo no mu munsi wa nyota wigeze ugira nta ninyota yasubiye kugaruka rero haraheze nk'ukwezi kiringo cy'ukwezi ndibuka hari samedi ku mugoroba ntangura kumva nkumbuye hahandi kuri ryashengero ndahakumbura gose mwijoro ndabura amahoro utaravyibuka canke utarakubita agatima uvuga uti ndakumbuye kuri ryasengero mwico gihe kubona atanyota ufise yo kunywa twatuyoga kunywa kakaboro akabure niko bavyita nta kintu wiyumvira muri wewe muri je kintu cyambere niyumvira abajama kwirigara nimvira ko noba ngwaye kuko n'abagenzi nabo nyene ntibabitahura bambwira ko ngwaye cyangwa ibindi bintu byoba byamfashe ego ariko rero urumva maze gusubirayo maze kugira iyo nzara n'inyota yo gusubirayo dimanche ndibuka uwo munsi ku mugoroba ijoro ryose ryaheze ahubwo mwijoro ni umenga no kurota narose mbona ndi muri ryashenge mbona za ndirimbo bamwe baririmba dimanche mvuga nti jejo rero mvyukayo abantu batangura binjira kiyute saa 3 mugaje saa 1:45 nari nahashitse urumva wa mugabo warayura harota uvuga uti nzindukiranye sije nabonye burakeye rero maze gushikayo bo haragera ko nyene batangura baza amiga tangura baratangura muga naho nyene kagatima nyene ho guma nicaye inyuma rero haragera umwanya baravuga ati abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza batera intambwe ndicara nduma muga haragera igihe ndumva nyene ko naje nyene no genda candagenda wabaye umunsi vraiment wambereye umunsi mwiza umunsi numvise amahoro ntigeze kumva mu buzima bw'iwanje bisabihera ngaho rero candegwa n'ishengero mugabo kugira ngo umuntu wese ashiye ku ntambwe yari yo yose arakenera umuntu novuga ngo nk'umupare nka mukuru we mw'ivyo bintu hari inzobere abimaze mw'iminsi azana mufata ukuboko rero narabahasanze bamfata ukuboko ndashima cyane ku ntambwe ngeze kuno munsi umupasiteri wanje Ndiwayo Berite mu representante regare w'ishengero MGN mu ntara ya Muyinga yarakoze byinshi bishoboka kugira uno munsi nitwe nganje uno munsi nganje besho uno munsi batangarira hamwe nyene nabandi nyene bo kwishengera abo bita Pierre ubu n'umupasiteri cyo gihe mu diakoni ari mu bantu banteye intege hari n'igihe nashaka no kubivamwe mugabo akaguma bamba hafi rero nariko ndavuga nti ivyo uwa mukozi w'Imana yambwiye ndiko ndabibona uno munsi tukiraho nyene bavuga ngo umuntu yavuze ko akijijwe abantu ba mbere babibona ni nabo mu rugo abo mubana mu nzu kwa kunohora witwara ikintu ca mbere caberetse ko nganje yahindutse niki ikintu ca mbere caberetse ko je nahindutse ubwa mbere jewe abantu umuntu je nashatse ko tugwana naramurondera hasi hejuru no kwibarabara jewe uzikwangiriye beef urabona je ko nifiti utubagara dutoyi kabisa ntavugira ngo mubanje ngo yari yoroshe oya kwe oya wana nyene kumenga nyene no kwigiye kwibara ntango yikomba naragwana kandi iminsi yose je ntana rimwe nigeze nsindwa urumva rero muhira ikintu ca mbere batanguye kubona nuko umuntu yaza kungira we nyene yangirira ikosa nkabone ko ndamusubije canke ndamwishuye canke basi ibiyago bigahinduka amajambo agahinduka urumva bwa mbere hari nk'umwana nko gusotorana kuvamwa ahubwo kwirinda ivyo zo gusotorana haraho nk'umwana ashobora kuguca hejuru ugasanga mu kubisurusha mu yindi minsi akaguhonyora akabona ugumye wihoreye urumva burya ibikorwa nivyo bigaragaza umuntu ko yahindutse si ubwiwe yishingira intaye ahubwo ibikorwa nivyo ngene bimushingira intaye ego abagenzi nabo bamwe mwasangira kwirigara hari abantu wumva ati je inzoga nahetse kwa kuntu uvuga uti ndagwaye mwino minsi mu buzima busanzwe turatubibona ati mwino minsi nta gacupa nshaka gufata ngomba kunywa amazi canke agafana uza wumva ngo wewe ngo tuguhaye iminsi ibiri wewe kubwawe byari bimeze gute rero ntivyoroshe abo babaye iminsi ibiri je bampa amasaha rero kugira ubone umuntu mu bisanzwe kugira ubone umuntu ko yahevye ikintu ugikorera impande yiwe hajya mu bisanzwe hari umuntu ashobora kuvuga ngo narahevye inzoga mu gatayo yahevye hari umuntu akubwira ngo narahevye inzoga mugabo nyikaziye ukabona n'amenyo yarekereje yose ukabona ibifu bihaye bice ino nino ngumva ntiyahevye inzoga uwahubwe yahevye inzoga kubera umugenzo w'idini urumva rero nk'umuntu ashobora kuvuga ati jero muri Pentecote inzoga barazanga nta mu Pentecote anwa inzoga rero inzoga jewe ntayo nzonga muga muri we arumva ko afise inyota yo kuyinwa wumva ngo nkuwa arayinwa nta muhamagaro wo guheba inzoga afise
nk'akarero kugira basosore kubona ko nk'umuhungu usanga akunda abakobwa cyane uwo muntu yari yakijijwe ikintu kizobikorera ko yabahevye bana nk'akarero hajya ikintu cyose ugihevye ikintu nabonye muri vy'Imana ugihevye hari ikintu kiza gupima ko wagihevye bana nkaje nk'umuntu atahora n'umuntu atigana sororera na rimwe umuntu yaragusorora acha kubwira ngo tugende ndaguhera imwe urumva ivyo byose n'ibigeragezo biza nk'akarero nk'umuntu arashobora kuba akunda abakobwa sivyo ugasanga ava nko mu Kanyosha agiye kubarondera mu Buyenzi uwo muntu rero akijijwe ntasubira mu Buyenzi ahubwo cyamusangayo iyo ngeso wewe yo gukunda abakobwa nayo wari jewe mu bisanzwe ona ibisanzwe ibidasanzwe okay reka ndakubwire ona miliye dukuriyemwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa ahantu hariho hose mu mibereho vraiment y'abantu b'abasore hari etape ugerako babwiye ati we peti cyangwa kabona n'abandi bafise je ndibuka niga 7e wana 7e n'abana bato cyangwa 6e primaire abona nk'umuntu ariko yandika gakete ukamubaza none ivyo ntayo bwira n'ibingo mpari nandikira umukobwa rero urumva acha kubwira ati garageze ko nawe urondera agakobwa nyene kakuba hafi umusheri wawe umva je nk'ivyo sinabihambye mugana je kubera ingeso n'umugenzo y'abandi ivyo hari ngombwa nyene naje kana nari ndagafise vrai warabigobererwa ntivyari muri wewe harageze nige naje birambamwo nyene naje vraiment sinoharira oya abakobwa je naje narabakunda narabakunda vraiment narabakunda mugaje ikintu rero cyamfasha keshi nta mwanya naronka urumva kubera ivyo vy'intuze byo kujya kwinywera inzoga usubire mu icupa kurigana usanga ufise umwanya muto cyane wo kujya mu bakobwa mugabo urumva bivanye naho kuriye miri ukuriyemwo agakobwa nyene usanga ugafise mugabo maze gutahura ibanga maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndibuka vraiment hari umukobwa twari dukundana ico gihe je nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza basi wiga mahanga niga mu wa kabiri urumva kuvuga mu wa kabiri muri seconde rero no kuvuga imbere yaho urabona abantu banwa inzoga barafise imwemu no yita imwemu mbi bona kuvuga umuntu anwa inzoga arashobora basi tuvuge kuba atinya nk'umukobwa kanaka mugabo amaze kunwa icupa rimwe canke abiri bahuye acarinda agaca muvugisha jewe nari mwe abantu bavuga banyoye urumva ntaranwa nari kiragi vraiment hari nuwo twahura nkamuvugisha nanyoye ahubwo bukenze dusuye guhura nawe aca numva isoni no bintu byamfashije isoni zirimo ikindi kintu nibuka n'umukobwa twigeze kuba dukundanye niga witiem twari hari ahantu mu mwonga twaza kurima tugatwara aya mase mu mwonga tukaturahura nyene nikoreye igitebo cy'amase bazi nyene huye n'umukobwa umusheri wawe nkamuhura wateye ipamba nyene dimanche wakubise ko nyene mugaca mubazi nyene umuntu atwara amase nawe ntashiyambara ipantaro oya ucyambara inkima ibirato byo byurumba n'umugani mu maguru turahura duhuye amase naciye ndayata nkari ca ndinyegeza urumva nk'ivyo bica byumvikana ko nabibamwo ntivyari ivy'iwanje kare nkanga kukubwaye n'ubwoba je niyo n'umukobwa tutoko dukundanye turi kumwe naragimva nyene mfise ubwoba bwishi ngenda bona agiye nanosha numva amahoro hama rero nariko mvuga nti hari umukobwa twari dukundanye nyene yavye kundanira guheba rero no kuvuga mu ico gihe je nari mfise abakobwa ngira bashika 6 bambwiye ati wambajije naje ndiko ndakwishura uratugira ibisanzwe oya ndibise urashikira ku bidasanzwe hama rero no kuvuga bashika nka 6 abakobwa je twayaga no kuvuga je umva bose nabavugisha nanyoye hari nabo ntibuka muga rero ubugene bw'ubukunda beshi harimwo umwe usanga nyene wemera basi wemera rero byarakunaniye ko muheba canke umwibagira ufashe indi nzira nshasha umva fashe inzira nshasha d'abord umva utanguye urugendo rw'agakiza si ibintu ugurukira mu bwo nyene aho ugenda uriga buke uko ugenda uriga uko ugenda urabibamwo niko ugenda uraheba rero urumva je nk'ivyinjiyemo urumva nyene sinari bwaronke mpwemu yera numva umenga ndinjiye mu vy'agakiza mugabo no mugumana nkumva nyene binteye isoni kumubwira nti je baye kwendagiye gukizwa muga ndibuka vraiment umunsi umwe ku mugoroba nari numva nyene nujujwe numva nyene ko ico tuma jemba ikintu cyose cyo tuma kimbana kuri Yesu nuvuma ndagiheba ndabwiye ati mukunzi wanje sindakwankura bizi ndagukunda mugabo mwino misi mwakino gihe
je narakiye Yesu umwami n'umukiza kandi kubandanya ndi kumwe nawe ntibikunda vraiment ntibikunda rero ingingo nafashe niyo wewe urugendo rwiza nawe nyene ntivyamworoheye vraiment kubera nawe nyene yarankunda mugabo nawe nyene yagiye bitahura buke bivanye n'ukungene umva bwa mbere nkimubwiye wenda kumenga n'ibintu nyene vya brage azogaruka bimwe vy'ubukizwa y'umuhenda munyuma arabona ko koko atavyo nkirimwo nagiye koko burundu ikintu ceretse abagenzi yuko wahindutse yamasaha avuga ati tuguhaye amasaha ngahe icupa uzoba wasubiye gukubita canke kakantu uzoba wasubiye kugatora nikihe cabiberetse reyeno ikintu ca mbere cabiberetse nuko uko nagenda ndaja gusenga cyangwa uko nagenda ndafata umwanya wo kubana n'Imana niko n'ibiyago byagiye bihinduka urumva babagenzi harahera umwanya kwishure kwa kuntu mpoze wagenda hahandi hari inyuma urumva nk'akarorero nko mwishure gendera umuntu wambira deranja vraiment kandi gose ndibuka nko muri seconde naramuderege imbere yaho no mu wa mbere genda imuyinga naramuderege vraiment ishura amashuri yose nizemwe no kuvuga ujya mwanya watarib naca ngenda imbere nkabakubita inkuru nizahe vraiment abanyeshuri nyene barakunda umuntu aderanja vraiment mugabo maze kwakira Yesu umwami n'umukiza naciyenza ndundi muntu hamwe naho nterazankuru ahubwo naca nzana ijambo ry'Imana umunsi wa mbere uzana ijambo ry'Imana na Bibiliya nanganje bakireko ni ibintu vya mbere bitari vyoroshe byari vyoroshe no gutahura naje wo munsi ntangura kuvuga ubutumwa mwishuri naje ntavyo natahura nasanze natwaye kajya gatabo gatoye kajya Nouveau Testament kwishuri sinzi ngene twarose tarib nyene ngihagurutse bambonamwe vya bindi vy'inkuru je mpagurutse nta numwe yasubira no kuvuga bace baceceka vraiment nshitse imbere ni Yesu ashimwe ati vya bintu nibika ashe muti wa Mungu rero bamwe bavuga ati gwari umugiro gwa musagije nyene nta nibindi tarumva tangwa nyene ntanguye kuvuga umurongo w'ijambo ry'Imana ndugura Nouveau Testament barumviriza mbabo nyene baratangaye nyene barumviriza uyu muntu ndaha yabivuga ati ngiyani deranje mahinga basuze kumviriza baguma tuze kumviriza ingene nza guheza ingene nza kurangiza ndasoma wabaye umunsi wa mbere ngira kuva n'imisi ndabamaze kuja guhagara imbere y'ishengero imisi maze umukozi w'Imana mpagara imbere y'ishengero ndiko ndavuga ubutumwa wabaye umunsi wa mbere nako wabaye umunsi wa mbere navuze ubutumwa numva ndi mu mpwemu y'Imana numva ndi mu kindi kirere numva ko atari je mpaye ndikoresha ahubwo hari undi bushobozi buriko burankoresha